banywanyi barimo TV aho muri hose ndabaramukije akaba ari Jean Pierre bashikiriza ibiganiro nkuko menyereye nizere ko mukomeye aho muri hose. Narabemereye kubashikiriza ibiganiro n'urutonde rw'ibiganiro bizoba byerekeye ihahamuka ry'abana kuko iyo abana bahahamutse niko no mu gukura bigenda usanga hari ikintu kiba kibuze ugasanga no mu buzima bwa misi yose ibintu bigenda neza bikafekta abantu benshi n'igihugu kikajamo. Uno munsi rero ngiye kubumvisha ikiganiro cy'umusore yagize novuga nti aventure n'umwigeme havuka umwana birahishwa eka umwana aranakura mugabo hariho ibanga riri ngaho nyina bafitiye umwana. Ivyo rero ni ibintu agomba atubwire ingene byagenza atubwire ingene umwana yifashe muze kuvuga ingene ariko bigenza cyangwa yo bigenza kugira abantu bose tuze turiga turabwira turi nka societe yubatse neza idahahamutse. Ico kiganiro rero twikesha Olivier Ndayisenga akabari warongoye fondation yitwa Be Parent Foundation. Nuko rero reka ndabareke mwumvirize. Amazina yanje banyita Hakizimana Benoit. Navukiye mu Kirundo no mu Nyakirundo. Jewe ubwanje nagiye gutangura ishuri ndi umwana muto cyane ama ndabandanya amashure kandi amashure ntiyangoye ndiga ngera mu mwaka w'umunani niho rero cyo no kwita ubuguruguru bwatangoye gufata canke cyo no vuga ubwa adolescent. Ubwa adolescence bumaze kumfata jewe narigeze kuba noduga ruguru muri vacances. Ndoze ruguru muri vacances murazi yuko umuntu yaduze muri vacances akaba yari n'umunyeshure araja kuramutsa inshuti. Nagiye kuba noja kuramutsa umutantine we wanje. Umutantine mu kuja kumuramutsa naragiye sanga hariyo umwigeme umwana w'umukobwa turatera inkuru turayaga yari inshuti y'uwo mugabo wa tantine. Tumaze gutera inkuru turayaga mbere birebire kugeza naho twinjira kure twinjira no mu mabanga mpuzabitsina. Hama ivyo tumaze kubigira twafata yuko ahubwo umengo n'ibintu bisanzwe. Naratashe bukeye ndisubirira muhira ikiruhuko giheze ndasubira ndamanuka kuko niga Bujumbura. Manutse ndabandanya amashure subiye kuduga nkaja muri vacances nasanze hamwe muhira wa mwigeme twahurira kwa tantine ari muhira iwacu kwa mama. Hama jewe ndamusanzeho narabajije igituma ari muhira kandi nawe nyene ubwiwe naramubajije. Hama acarambarara yuko yahuye n'umuhungu byakundanye. Umuhungu amutera inda ngamaze kumutera inda amubwira kubwiwe ataco yokwishoboza kandi atari n'ivyo ashoboye. Uwo muhungu ntiyigeze akubwira uwo ari we? Umuhungu ntiyigeze ambwira kuko sinabibajije birebire kuko nabona yuko umengo nta nico ndabirondera ko hanini. Kubera iki wamusanze iwanyu? Mbega mama wawe yaramuhaye indaro canke byagenze gute? Nivyo nahavuye mbaza ivyo maze kubibaza uwo mwigeme ubwiwe yarabimbwiye ati jewe ati maze gutegwa inda muhira baranyirukanye. Ati bamaze kunyirukana rero mama wawe twarahuye ambera umuvyeyi anyemera yuko noza kuba iwiwe. Yego, none umuvyeyi wawe wiwe yabikubwira kwiki? Umuvyeyi wanje ariwe mama naramubajije ati mbega uwo mwigeme ko ndamubona ngaha byagenze gute? Amarambarira ati uyo jewe namubonye nk'umwigeme yagize ingorane byahuye nazo mu gihe yatewe n'inda n'umuhungu. Uwo muhungu nawe akaba atawubasha canke ubushobozi yari afise n'uburyo bwo kurera umwana n'umuvyeyi. Wewe usubiye kumanuka ku mashure yawe, uwo mukobwa
byahavuye biherera he yarahavyariye umwana arererwa ngaho canke vyagenze gute? Jewe maze kumanuka ku ishure, naramanutse ku ishure ndiga, mbere ndiga nyene ndabandanya amashuri, ngeze gushika mu mwaka w'icumi, jewe narasubiye inyuma ngiye muri vacances nyene, sanga umwana yaravutse. Umwana amaze kuvuka, ahubwo sanga mbere ariko aranakura. Umwana je ndamubonye mu gihe nari maze kumva ingene vyagenze, sinabirondeye ko birebire. Ego umukobwa yabandanije aguma ngaho nyene canke amaze kwibaruka yahavuye agenda? Narabajije mama arambarira ingene vyagenze, umwana yaravutse hama uko yagenda akura, amaze gukura namubajije ati none ga mama vyagenze gute ko mbona umwana ari ngaha, mama we wari he? Arambarira ati umwana kubera yariko aranakura, ati jewe ubu mwigeme yambwiye neza yuko uwo muhungu yamuteye inda ata bushobozi afise, hama jewe nshima kugumana uwo mwana kubera uwo muhungu yamaze kwemera ati jewe aho nzoronkera uburyo nzohava umwana nze kumutora hama ndamurere. Hama umukobwa ndagenda ndamusabira ikigongwe iwabo, baramugirira ikigongwe asubira mu muryango iwabo. Ego wewe umaze kuza i Bujumbura warabandanije amashure uraheza, umwana yoba yaciye aguma kurira iwanyu nyene canke vyagenze gute? Maze kumanuka ku ishure jewe nabandanije amashure hama ndayaheza, ndayahejije narigize kwidugana ndi umwe nyene ndaduga muhira nk'uwahejeje amashure. Hama jewe nasanze umwana akuze, umwana nasanze akuze kandi je yamfata nk'uko umengo ndi na mukuru wiwe, yamfata nka grand frère. Hama je nanje nkamubona ngaho, washaka nduze nkamuduganira n'uduhuzu. Hama uwo mwana nawe ubwanje jewe naciye nisubirira i Bujumbura. Hama ngeze mu mwaka wa kabiri w'amashure yisumbuye ariyo kaminuza, naraduze ndadugana n'umwigeme twari twarayaze twakundana. Uwo mwigeme kandi ari nawe nifuza yuko twokubakana, ndamudugana ndamwereka abavyeyi n'abavukanyi. Maze gushika muhira umuvyeyi wanje aramubona n'abavukanyi baramubona, hama baratwakira. Hama mugabo hageze ko duherekezwa, abavyeyi bamperekeje n'abavukanyi, mama aranyihereranye arambara ati mwana wanje jewe ndagukeneye uzugaruka uri umwe ikintu tuzovugana. Ndamubwira ntaguciriyemwo, iryo jambo ryari ritumye atokubwira ngaho, wewe wamanutse wibwira ko ari jambo riki? Jewe namanutse numva umengo kuba ahubwo namushiriye umwigeme dukundana nk'uko umengo ndamweretse umukazana, nagumye niyumvira ati mbega bashe yoba yavyakiriye nabi canke yoba yavyakiriye neza. Jewe muri jewe nanifise amadidani. Usubiye kuduga kuri rya sango yagusaba, wasanze ari jambo riki? Narahavuye ndaduga ndumvira umuvyeyi, ndaduga ndafata akanya ndaduga. Maze gushika umuvyeyi wanje ikintu yanshikije ko yambariye ati mwana wanje ico nifuza kukubwira ntabwo nifuza kukikubwirira ngaha. Ubwiwe nyene yarisofye akora mu mufuko, afata udufaranga dukeya anshikana ahantu ku kabare. Tumaze gushika ku kabare rero niho yaca ambwira ati mwana wanje ikintu ngiye kukubwira uje kunyihanganira. Ati sikindi, ati kuko umuvyeyi wanyu ari nawe papa wanyu yagiye yifuza, naho urupfu rwacera umutwara, yagiye yari yifuza yuko mwebwe abana biwe atobona muri ko murababara, yifuza ko yogenda abonye muteye imbere mwarahejeje amashure ndetse mwarubatse n'ingo zanyu. Ariko rero nanje hari ikintu cakubayeko nashimye kukunyegeza. Ndamubwira ati mama ndagusavye umbwire ico kintu wanyegeje. Hama niho yacangira ku murire arambwira ati mwana wanje igihe waduga muri vacances wiga mu mwaka w'8 nta mukobwa wibuka wasanze kwa tantine wawe? Ndamubwira ati naramusanze
ati uwo mukobwa ntimwoba mwararyamanye? Ndamubwira ati mama je twararyamanye. Ati none uwo mukobwa ntawe wigeze gusanga ngaha? Ndamubwira ati koko namusanze ngaho, ashaka ndanakubaza n'ivyiwe. Atoke mwana wanje, sinifuje yuko muri irya minsi no kubabaza canke ukumva urababaye nkabikubwira muri kijya gihe wari kuriga. Nashimye kubinyegeza ngiranira amasezerano n'ujya mwigeme, nemera kumuvana iwabo. Ati kuko ujya mwigeme igenda yari iyiwawe. muri ako kanya we wumvise wifashe gute, wumvise urukundo rutangaje nk'ubwo rw'umuvyeyi? Mu bisanzwe sindakubesha jewe ubwanje sinitahuye, kuko sinumva ingene vyoba vyaragenze kugira mama yiyumvira iciyumviro nk'ico, kuko mu gihe amaze kumbwira yuko intumbero yiwiwe kwari kugira ndangiza amashuri ninamara ko yarangiza bimbwire igihe nk'iki, jewe sinashoboye gutahura urwo rukundo rwa mama. Ndumva biratangaje cyane ko umuvyeyi wawe yabaye umuvyeyi wibanga cyane kandi yitayeho umwana wiwe. Mbega uwo mukobwa yahavuye amujana yoba yarasubijwe ku ishure canke ivyagenze gute? Umuvyeyi wanje muri ako kanya nguye mu gahundwe, je naramubwiye nti mama no kuri kwa Mungu warakoze cyane, warakoze ko washimye kubinyegeza nkabandanya amashure. Rero amaze kumbwira ivyo byose nkamushimira, yavuye anambwira ati ko mbonye ugeze ku rugero rw'aho wotunga umuryango, ugeze urugeraho wifuza ahubwo kushinga urugo, niwashinga urugo uwo mwana muze mubivugane n'ujya wanyeretse hamuze umurere mu bandi. Ndamubwira ati nta ngorane. Hama rero niho naca ndamubaza none ga mama wa mwigeme vyahavuye bigenda gute? Arambara ati mu nyuma umwana amaze gukura yahavuye asubira mu rugo iwabo, hama muhira baramutwara kandi acabandanya baramusabira ishure arabandanya ariga. Ego uyu munsi uyo muri kumwe yavyakiriye gute? Mbega yavyakiriye neza? Uwo turi kumwe kabisa ntiyangoye cyane kuko narabimusiguriye, ahubwo nawe acatangazwa n'urukundo mama yankunze, atangazwa n'uburyo mama yabikozemwo. Ntiyahavuye nawe ngambwire yuko uwo mwana adashobora kumwakira, ahubwo yamwakiranye ugweze. Murakoze cyane. Ibi kenshi turiko twumva biriko bigaruka ku kintu cyitwa copinage, abajene benshi bagendamo nabi. Mbega niki wohanura urundi gwaruka kugira ngo ntiruzoshikirwe nk'ivyo vyagushikiye? Impanuro zishobora kuza mu buryo bwishi, ariko jewe impanuro numva noha ugwaruka rw'uwo munsi ni imwe. Turazi neza yuko umubiri twambaye utugora kandi washaka uri no mu bitugwanya. Rero ico nohanura ugwaruka rw'uyu munsi nuko go kwirinda na cane iki kintu citwa kuraba umwigeme ukumva yuko umengo mworangura amabanga yabubatse, kuko bifise intambamyi nini cyane. Umuntu ashobora kuja muri ivyo vya copinage yibaza yuko bitomushikira, ariko uwo mubiri nyene uko umuhungu n'umukobwa iyi mibiri kwegana niko usanga iyo bibaye ibintu birebire usanga mwashitse naho murangura amabanga yo wubatse, hama ugasanga bigiye kuba intambamyi, ugasanga bigiye kuba imijyano mu miryango, bikabyara nuko abanyeshure, kuko bikunze gushikana n'abanyeshure barahevya amashure, abadahevya amashure nabo ugasanga bibaye ibintu byonona imibiri yabo, ariho bamwe bazikorora canke ugasanga bamira imiti ibonona kubwo gushaka kurangura ayo mabanga. Reka tubashimire cyane. Murakoze. Yahavuye amubaza rero ingene umwana yakiriye ivyo bintu mu gihe uwo yahora araba nka mukuru we cyangwa muyomba wiwe sinzi, mu nyuma asanze arise. Nabwo umwana bafite imyaka 6 cyangwa 10, n'umuntu yumvira, n'umuntu araba ibintu biriko biraja. Reka rero atubwira ingene byagenze, niyongera duhe n'ingene ukuntu babimeze ubu, kuko afise umuryango, afise n'umufasha uyu musore. Igihe umwana yamenya kuri se wiwe yavyakiriye gute? Umwana amaze kumubwira yuko ndi se yaratanguye aratinya cyane, kuko ubwa mbere yaramenyereye
nduze ata byinshi tuvugana ahubwo akamfata nk'umufrere. Ego no kuvuga uyu munsi bimeze gute kuko musanzwe mubana n'umufasha wawe n'ujya mwana nyene? Umwana maze kumutwara muhira hamwe n'umufasha wanje twaragerageje kumwiyegereza kanini cyane tumuba hafi, washaka mbere turanamureka arafyina turamufyinisha, nkamufyinisha madamu wanje akamufyinisha, mbere tukanamufasha mu bintu byinshi. Ntibihora bishika akaba timide akikumira gatoya, bimeze gute kubijanye n'ivyo? Ivyo vyaraba na cane cane agishika, muga bivanye n'ingene twagenda tumufyinisha n'ingene twagenda tumuba hafi vyagiye birahera. Ntibishika agakumbura mama wiwe, bica bigenda gute mu gihe umwana akiri muto, tuza atarashikana imyaka 10 kenshi abashaka mama wiwe? Umwana maze kumuhishuka nkamubwira yuko ndi papa wiwe na mama wiwe akamumenya, twahavuye tuza turafata n'ingingo z'uko mu mavakanse azaraja kuramutsa mama wiwe, ariko agacagaruka kubera abona n'ingene tumufata ntibimutera ubwoba kugaruka. Nuko rero tukaba dushimiye Olivier Ndayisenga ukungene yitanze mukene ariko arakora, eka abantu bose mubona ko igikorwa ciwe ari ciza cyane, ni mumushigikire ntako atariko arakora kugira abantu bareke kubaho batazi icyo bari cyangwa abandi babo hariho amabanga akomeye mu gihe agiye kuboneka agatera ibibazo mu miryango, agatera urwanko, ikasi ibintu biba binezereje. Ariko iyo ikintu kivuzwe neza no mu myaka yacu n'umwana kwabangana harawusanga kizanye umunezero muryango. Murakoze rero, ntimwibagire rero kuja kuri YouTube cyangwa kuri Facebook, hose ni Rimo TV, mwiyandikishe kugira muzohore mubona ibiganiro ibyo ari byo byose, ari ibi ari n'ibindi. Mubambere murakoze, ni Jean Pierre Rukundo, Rimo TV.